nshuti ugira ukurikirane izi ndirimbo twazise Sinzohora. Ni indirimbo zateguwe n'umugwi w'abakristo bo mw'ishengero rya Pentecote biga kuri Université de Grand Lac Campus Saint-Michel i Bujumbura. Intumbero y'iki gikorwa rero no gukwiza ubutumwa bwiza mu ndirimbo nk'uko Yesu yabivuze, tukabisoma muri Matayo 28 umurongo wa 19 na 20. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ni muri iyo ntumbero rero tubarungikiye ubu butumwa bwiza duciye muri ubu buhinga, naho umuntu atashitse ahuri. Ubu n'ubutumwa bwiza bwa Yesu twakoresheje ubu buhinga bwa none bw'itumatumana makuru. Ubu buryo rero buradufashije gushika ahuri mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Harimwo indirimbo zo kuremesha uwihebuye zivuga ivyo urugendo kuja mu ijuru, ni indirimbo zivuga yuko tutazohora ukunyene twayise, ni ukuvuga tuzovuga ijambo ry'Imana. Izi vy'ibihe ingene dukwiye kuyifata mu bihe bigoye. Turashimiye Imana rero dushoboje gushika kuri iki gikorwa. Turashimiye abakozi b'Imana, abarongozi b'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura baduhaye ruhusha bakadushigikira muri iki gikorwa. Turashimiye abarongozi b'iyi kaminuza IGR baraduhaye ruhusha nabo nyene, turabashimiye baradushigikiye mu buryo bwose. Turashimiye inshuti n'abagenzi batubaye hafi bakadusengera bakaduha n'uburyo. Nawe rero turagushikirije ubutumwa bwiza ubwumvirize, ubwizere n'ijambo ry'Imana. Yesu naguhezagira.
amaraso cyane kuko Satani yarakomeje turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye tuzobona abacu bapfuye tutarabaho tuzobona abagiye mu ijuru badaciye mu rupfu tuzobona bihanganye dushitse mu ijuru tuzoshima Imana tuti warakoze tuzobona abacu bapfuye tutarabaho tuzobona abagiye mu ijuru badaciye mu rupfu tuzobona bihanganye dushitse mu ijuru tuzoshima Imana tuti warakoze turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye tuzazunguruka intebe y'Imana tuzonezerwa nitwashikayo tuzakirwa n'abamarayika tuzonezerwa nitwashikayo tuzazunguruka intebe y'Imana tuzonezerwa nitwashikayo tuzakirwa n'abamarayika tuzonezerwa nitwashikayo tuzobona Mose dushitseyo tuzobona Yosuwa dushitse mu ijuru tuzobona Daniyeli dushitseyo tuzobona Pawulo dushitse mu ijuru tuzonezerwa turirimba dushima naho mubona bimeze uku siko bizora tuzonezerwa turirimba dushima naho mubona bimeze uku siko bizora turiko turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye turiko turazunguruka umugwa Siyoni tuzahurirayo n'abanesheje Yesu azofata igitambara aduhanagure ati muruhuke mwarihanganye iyo nibutse iby'ijuru harahumeka no kuruhuka nibutse
yesu yakunesheje uko yatsinze niko nzotsinda uko yatsinze niko nzotsinda wowe satani uri muntu nubwo nteza amageragezo ariko umenya ko yesu yakunesheje uko yatsinze niko nzotsinda satani arawuneze ibibazo kugira ngo niherure nemeshwa n'ijambo yesu yavuze ati sinzobasiga n'imfubyi nzobarungikira mwe mumufasha itaye kwaradusengera nzobarungikira mwe mumufasha itaye kwaradusengera satani arawuneze ibibazo kugira ngo niherure nemeshwa n'ijambo yesu
twihangane iyi nzira irageze udukikijwe na benshi banesheje muze twihangane iyi nzira iragendwa hahirwa umuntu yihangana yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama aza kwandikwa igitsibo cy'ubugingo hahirwa umuntu yihangana yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama aza kwandikwa igitsibo cy'ubugingo izo ntambwe z'amageragezwa muhura ntukazitinye zose ziraziritse aporuwoni nakagutera ubwoba ijambo ry'Imana niyo nkota yacu aramaje meza ari kwamamagara reka nihangane nihute kubasanga aramaje meza ari kwamamagara reka nihangane nihute kubasanga izo ntambwe z'amageragezwa muhura ntukazitinye zose ziraziritse aporuwoni nakagutera ubwoba ijambo ry'Imana niyo nkota yacu aramaje meza ari kwamamagara reka nihangane nihute kubasanga aramaje meza ari kwamamagara reka nihangane nihute kubasanga hahirwa umuntu yihangana yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama aza kwandikwa igitsibo cy'ubugingo hahirwa umuntu yihangana yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama aza kwandikwa igitsibo cy'ubugingo Mwiriwe uno munsi tugire dusangire icigwa dusoma ngaha aya muri iki gitabo cera c'Imana arico Bibiliya icigwa kivuga ku isezerano ry'Imana
mu ijuru bose batangura kuvugishwa umunsi wa Pentekote ushitse abigishwa bari bakoranye haziginda kivuye mu ijuru bose batangura kuvugishwa
intege n'ibyo mwumva ariko mwizere Imana kuko mugiye mutazi muzosanga byahindutse ariko mukwiye kwihangana mugashitsa kwiherezo kuko ni wamara kurama muzohabwa ibyasezeranywe nimuci intege n'ibyo mwumva ariko mwizere Imana kuko mugiye mutazi muzosanga byahindutse azohana uramusozi yose ku maso y'abarize ibitugora n'ibitubabaza n'ibizokongera kubaho iyi mibi itugora izohindurwamisha umuhigwe n'uwihangana agashitsa kwiherezo mwibuke mubahizi bakera bamwe baraciwe amazosi abandi batekwa mu mavuta ariko barihangana mumenye no mu runganwe rw'ubu ko bishobora gushika ariko bakundwa bene data twese dusa bakwihangana mwibuke mubahizi bakera bamwe baraciwe amazosi abandi batekwa mu mavuta ariko barihangana mumenye no mu runganwe rw'ubu ko bishobora gushika ariko bakundwa bene data twese dusa bakwihangana azona uramusozi yose ku maso y'abarize ibitugora n'ibitubabaza n'ibizokongera kubaho imibi itugora izohindurwamisha umuhigwe n'uwihangana agashitsa kwiherezo
bikomeye nk'ibyo biraje Kristo ikangure usenge cyane kuko ibyo bihe bizoba bije gupima Umukristo wese yakiriye agakiza ibihe bikomeye nk'ibyo biraje Kristo ikangure usenge cyane kuko ibyo bihe bizoba bije gupima Umukristo wese yakiriye agakiza Agacuti wewe umuzohagara Nkuko Daniyeli nawe yahaga Fatiranya yo kw'Imana usenge cyane Ibyo bihe bizogusangukira imaso n'agatiro k'iby'isi ntibazikwigiye gushirana n'ibyayo ubwirwa n'uriko asenga cane itegura kurwanya intambara ya nyuma arashira twawe n'agatiro k'iby'isi ntibazikwigiye gushirana n'ibyayo ubwirwa n'uriko asenga cyane tegura kurwanya intambara ya nyuma Agacuti wewe umuzohagara Daniyeli nawe yahaga Fatiranya yo kw'Imana usenge cyane Ibyo bihe bizogusangukira imaso tugezemo n'icabahizi bemera guheba amagara yabo bakitanga mu buryo bwose bwo gusenga kugira ngo baze bashobore kunesha igihe tugezemo n'icabahizi bemera guheba amagara yabo bakitanga mu buryo bwose bwo gusenga kugira ngo baze bashobore kunesha Agacuti wewe umuzohagara Nkuko Daniyeli nawe yahaga Fatiranya yo kw'Imana usenge cyane Ibyo bihe bizogusangukira imaso Agacuti wewe umuzohagara Daniyeli nawe yahaga Fatiranya yo kw'Imana usenge cyane Ibyo bihe bizogusangukira imaso ntacurira ewe mwene data ntacurira Imana irakunze ivyo ubona ni ivy'akanya gato ntacurira Imana irakunze amen Nachurira ewe mwene data Nachurira Imana irakuzi
wiriwe